ikindi kintu abantu batazi nuko iyo muri mu mabanga iyo muri ko murakora amabanga y'abubatsi hari anye parole canke amajambo bakenewe hari n'abandi bana baca bashira kwigufura umunwa wewe agasubira kuvuga ruko arangije ntibamenye ko hari utujambo tumwe dushobora kuryohera umwe canke uriya mu gihe hari umuntu yambwiye ati burya turavuga mugabo hari igihe tutamenya ibyo tuko turavuga uravugishwa harya rero uri mu kajuru gato burya rero urantwengeje ciye niyumvira ciye nibuka histoire y'umujama ari hano uramaze kumva abantu bariko baravuga mu ndimi bariko bavuga mu ndimi nabo nyene izo ndimi batazi zarizo izo ndimi rero iyo bariko barazivuga uzokwitonda baze neza uti hajya mwariko muvuga iki aza kubwira ati uti bijya mwariko mugira ibi n'ibi naje sinzi ivyo mvuze bakubwira ko ari ururimi bakominikana n'Imana direct rero uyo mujama rero tugiye kuyo nkuru wizi bana twahuye yashushe ati man uzi ko mvuye kurondera umuti wo kurangiza vuba man ndaduka natwenga uvuye kurondera umuti wo kurangiza vuba mu gihe abandi barondera umuti wo kutarangiza vuba bro ukuntu hanyishuye iyo miti irahari Yesi nkuko namye ndabemerera ko ntazigera kumbure nsamara mu kazi canke nebwa umusatirizi mba ndahari kugira ngo ngume ndabereka ko ndi update noneho kuva kuri Egozen TV kumbure simbire hariya anye muri iriya radio Terimbere FM ndabazanira umwe mu bamenyesha makuru kumbure bamaze kubaka inkundo bazubakira kuri aba canke bariya na cyane muri bamwe baba bamukurikirana mu kiganiro ciwe ciza ca Power of Love. Elvis nibitanga canke Elvis Wizi umusatirizi ndakuramukije muvandi hariya anye ndanakwifuriza noneho urugo rwiza akoze bavuga ngo rongora nyoko akiriho waravyubahirije bro akurantutse man oya wowe nijyambira uvyumvise rongore mawe akiriho akihari kugira ngo azogire chance kumbure zo kubona buzukuru bagukomotse ko canke bakuvuye amawe wanje yarahezagiye ko afisa abuzukuru na benshi nabuzukuruza hariya anye yabarose na kare kumbura utaranarongo nabuzukuruza arabafise Elvis Wizi urugo rubona gute bro urugo kuvurongora how ubona urugo good no utanjaniranye kuko kira baravuga ngo yo ngo waruguye oya ivyo urumva abatari ivyo warimo ivyo bikunze kuvuga kuri it's okay kuri bamwe barongora batabishaka rega hajya uruzorabe hariho no mu muryango hariho umwana avuka batamushaka batari bamushaka batari bamukeneye gute nkubu woraba neza nk'ingene wewe wavutse wovuga ati hari umwana avuka abavyeyi batari bamushaka batari bamukeneye gute na nuko akaza batari bamushaka ntibari bifuza kuvyara basanga bamuteye inda yaratufashe okay basi mubikoze ntibari bamukeneye aca yitamwe bajya abana ariko barakunda kugira amachance swat nuko Elvis Wizi umwe mu bantu kumbure bariko baragarura inkundo zasambutse hirya no hino biciye mu kiganiro musanzwe mukora umwe ashobora gukoranya abantu 300 hariya anyu ufise umupfumu akaze cyane bro usivye ko ibintu vy'imiti tavyo nemera yego tavyo wemera ufise ikiganiro cyitwa Power of Love yego ariko urukundo ni iki bro urukundo benshi barusigura gutandukanya n'abahinga bararusigura kuna kuriya ariko ico je maze kubona urukundo ni kwa kuntu ushobora kuyumvamwe umuntu hanyuma uko kumwiyumvamwe tukaje turutandukanye n'ama emotion ukumva yuko umuntu ushobora kumuronsa umunezero ukuvuyeko no kuvuga iki we ninagukorera ikintu kizima nkabona kuryohewe kubwanje aho vraiment ndumva nzoba ndiko ndagushiramwe ndakuremamwe ikindi kintu hanyuma ubwo rukundo ngo ntiruza guhereza kuguha umunezero gusa ahubwo no gufashanya tugakorera hamwe tugafashanya muri bina biriya tutavanguye ibyawe nkabigira ivyanje
tugasangira ibibazo amahigwe no mu magogo usibye ko kuronka urukundo nyakuri ari ikintu kigoye kuri ino si y'Imana ariko birashoboka kuronka urukundo nyakuri. Yes. Gute ururonka rego urukundo nyakuri uhakoresheje iya bivanye n'ingene uvyitwayemo. Uri umuhungu canke umukobwa? Yes. Uri umugabo canke umugore? Aha, ivyo turabigaruka ko muntu. Nuko vyose ni bimwe. Kuko urinze ubumugabo mwahuye n'umugore kubera ukuntu. Hari anye baravuga abaswahili ni bavuga ati mapenzi hayana mwenyewe ngo nta muhinga w'urukundo ngo hari. Ivyo turavyemeranya bro. Ivyo je sinemeranya navyo. Kuko je sinshidikanya yuko hari abantu boba barabanye kuva bakiri bato mpaka bagasazana bakarambana. Ni ukuvuga ko nubwo bishika bagashwana bari ready gutorera umuti kibazo kandi conflict zabo ziherera muri bo nyene kandi urukundo rukabandana. How ushobora kumenya umukobwa gukunda by'ukuri? Bivana na wewe. Nawe gute? Je ndafise ingene nkundwa, ndafise ingene nshaka gukundwa, nafise n'ingene nkunda. Ariko ntibizoshika we ngo ukunde umugore wawe nawe utikunda. Oya. Ntibizoshika ngo utange urukundo nawe atagufise. Banza wikunde wewe. Babanze wikunde. Umuntu atanga icyo afise. Reka mvuge birakunda gushika ugasanga kwanza umukobwa yarakumenye ibyo ukunda, ugasanga ibi bintu byose ukunda nyimba ukunda ibi uwo mukobwa bikorohereza vraiment kabigukorera ariko atarukundo agufitiye. Niho nariko ndabikubwira ko kumenya umuntu agukunda cyangwa kumenya umukobwa agukunda cyangwa umuhungu agukunda biba bigoye. Wewe waramenya icyo ubukeneye cyose akagikurikiza akakigukorera ariko warengana isura yiwe igahita imuvamo agace shiramo wa wundi kumbure agucitinga nawe, niho usanga bigoreye. Umwe akavuga ati menya impamvu kwanza none uwo ntiyagukunda ubundi hafise icyo yagukundiye. Navuga we muri kumwe ategerezwa kukubera wa wundi nyene wifuza kugira gukure ko cakindi yifuza. Urantahura? Inyuma yaho amaze kugukura ko icyo yifuza we afise uwo yahaye umutima. Nuko iyo bagije yuko uno munsi hari abatipe bagenda kuresha bitwaje udufaranga na cyane bitwaje amamodokari bateye bakotesheje impuzu batiye niki muga we kugira ngo aze kubonekana neza imbere wa mukobwa nyashika imbere wa mukobwa kundi style araza kumva umenga ni akora mu mufuka akabona sokoro Iraki yatiye agabamwe ibihumbi 10 akamucorera 10 bar wa mukobwa azogenda avuga ati afise inoti kandi n'uyu nyene pourtant sivyo. Hariho abandi bakobwa baciye ubwenge umaze kuza kwiyerekana muri ubwo buryo akubwira ati twarutamena twarabahiye wewe nyene ukuri. Hari abantu bahisha icyo bari rero umaze guhisha icyo uri c'est fini uba wiyambitse urushato rw'intama kandi uri intama. Ndakunda guhanura abantu ati mes chers amis ba uriwe. Abakobwa benshi barasuzugura babandi bazoza kubadraga bambaye ibirato bipinze urabona n'urushati rugera hariya bacatangura kuvuga ngo yongo ntazi gushira kundri ngo ntazi kugira ikiniki mugabo ntamenye c'est projet muri mu mutwe n'indi migambi ishobora guteza imbere iki ningi nashobora gutreta umuntu donc amwitwararitse ko ejo canke ejo kijya kirato gipinze kizovamwo yati balance canke yabigiza bibona kugira ngo amenye ko akurabe yige ko muntu. Nuko abubatse benshi ingo nyinshi zirakunda gusambuka kumbure mu gutinyana. Wewe ukaja ahantu ukumva for example ufise nk'umugenzi akakubwira ati bana iyo mubikoze uku muraryoherwa, iyo umufasha wawe akugira ibi canke biriya mu kugurukirana nk'uku urumva kabisa ko muba mubirimwo. Urabyumva uri ukiyumvira ati ninagenda nkabwira umugore wanje ngo tubigenze hava yiyumvira yuko mperuka gusuma indaya ikangira ibica nk'ibiriya ndabimuzanye kukugira ngo nawe abinkorere, bigatuma wa mugabo aja kurondera indaya ibimugirira mu gutinya kubwira umugore we ati abarakageso how uba wogiye nyene ariko kubera ko umugore wawe umutinyiki. Hari umukenyezi arano yambwiye ati jewe iyumvire muvyaranya abana babiri muga kugira ngo muri hahera heranda uzoma ngo banzo zimyitara
kugira yambure muvyaranye kabiri ico ni giki ivyo rero ni vya bindi uca usanga icoba cose wabigizemo uruhara umutinye gute barakubwira bati wowe uri urubavu rwanje akara ko muki mugabo ukaza ngo zimya itara ngo banza ngo ugire uku urabona no ivyo urumva ngo nogira ngo ibi ngo nohava nsanga ati banza uzimya itara kugira ngo tubijemwo ukaza ngo banza uzimya itara muvyaranye abana babiri deje iyumvira nk'icyo wumva wowe ugisigura gute ariko ivyo wizi biba vyatanguye kuva mukiri muri fiançailles ndibaze ubundi bwo hariho respect nyine igire niyo mpamvu rero ja mu bintu uziyo bija kigiye kiganiro je ndagikora kugira ngo ndakumurikire kwanza uje mu bintu ubizi neza kuko nta kuntu uzoja mu vy'urukundo hanyuma bukeye kabiri rugapararangana kuzona umuntu yagwaye umutima kuvuga ko yabigiyemwo azi ko bizokwamara umunyenga menya yuko ikintu gitangwe kiba giheze rero umaze kukijamo ukabona ko uzokwama muri uwo munyenga si fini iyo mitima nyene murayigwara muramva nyene umenga muri yahuye muronda nivyo haro la plupart y'abantu benshi bagwaye imitima kubera iki ariko reka nce mpanura aba bakobwa n'aba bahungu bahebana hafla ndavuga giturumbuka ya umuntu amushira waguhamagaye aze muyage nkuko mwahora muyaga biryoshe ugaca umuheba ukamubwira nyanya majambo mabi ageretse ngaho nyene yayandi amuca umutima kazona aragwaye agupfiriye ko muzogira ariko ngaho hariho imvuko muri ba yabitumya ayo majambo yakubwiye mu bisanzwe erega hari umuntu aguheba ntakubwire yaguhevye kera mugabo ukaguma none ubona yuko umwiza ari waguheba mu kinyegero canke nujya abikubwira nyene live kubikubwira ni bon mais umenye ingene ubivuga kujya waje kumudraga wiyoroheje ukamwumvisha neje ukagaruka ukamwumvisha no kumuheba wo mubwira nkuko uwo mubwira uti burya ndumva urukundo rwagiye iyo baca bayita communication violente voilà koresha imvugo itababaza ubundi ho ego nivyo hari gihe uheba umuntu ukamubwiza ukuri nk'umukobwa akakubwira ati je vraiment narambiwe tubihebe ngo tutangura ngo yaye urabona aho rero uriko wikwegera mu bikomere bikomeye habo rero kujya gusigura akakubwira rimwe kabiri akakumvisha ubundi ho hajya nasanze umukobwa arinze akubwira ko yaguhevye abaciye amezi menshi yaraguhevye utanabizi hari ikindi kintu kumbure rero n'umuhungu arinze abikubwira kubahuka akabikubwira menye ca wiyakira ubwo nyene uvuga uti ikombe yari yampevekera ati arabye byarabaye wizi abakobwa n'abantu kumbure bigorana kubwira umuhungu ko bamukunda ariko twebwe abahungu iyo chance turayifise canka ayo mahigwe turayafise yo kugenda kubwira umukobwa gutera imitoma umukobwa umwe ati bana nagukunze kunuko ariko umukobwa biragoye cyane iyo rero bishitse umukobwa akagutinyuka akaza wizi vraiment ndagukunda kunuko bifise ingaruka mbi nyinshi ku mukobwa wobuzizi bro izo ngaruka mbi uzimbwi no kuvuga ikirere icambere uwo muhungu biza bigoye cyane kugira kundi uwo mukobwa kandi azokoresha uburyo kibwo kubabaza uwo mukobwa kubera ko yamaze gutinyuka kumubwira ko amukunda ntazotinya kumusaba ngo bajyamane ntazotinya gukora iki cyangwa kiriya mu gihe we yabonywe ko akunzwe ari we ari kasabwa urukundo ubundi bwo umuntu aca yitwara gutyo ni kumuraba neza mu mutwe twese turabana nivyo mu muco y'ikirundi umenga umukobwa niyo kubahuka akabwira umuhungu ubundi bwo ubu henshi birakogwa hirya y'igihugu cacu ho biranamenyerewe cyane ko rero na henshi ngaha birakogwa hari igihugu kiri hano natembereyemo hajya niho nabonye umukobwa kaza akubwira ati vraiment ndavye looks it's okay akira nimero zanje ni wumva muri gahunda yabo wokunda canke abo mukorana imigambi ndimwo ndi ready uzompamagare ni wumva byo basawa cyo ni ibintu byoroshe rero kujya jewe umuhungu ushobora kuza akubwira we mukobwa ati nukuri numva ari
nawe nico kimwe nuko woza kubimbwira. Usivye ko rero bano bahungu bacu baca bigira ibindi. Utamukunda uramubwira uti no, ndabona nta mpamvu. Sawa? Mugabo rero muri ico gihe umukobwa yarinze abikora gutyo. No muhanura ko yogenda ari maso. Umuhungu ashobora kumugira igikoresho ciwe. Hama umuhungu kandi ashobora kandi done hamaze kumugira igikoresho ciwe urumva birimwo vyose. Rero agenda bizi nawe ari maso abonye yuko agomba mutware mu vyadakunda kuko uwo mukobwa arinze abivuga arinze gupropoza arafise wahashaka gushika arafise mwaye akundwamwo asanze atari rujya rukunda agiye kuronka ashaka akate hakiri kare. Yes, hari akantu kumbure gakunda gusambura ingo kandi kuko ngoma nisunga ingo kuko ingo zubu zirageramiwe cyane. Ndakeka ko nawe ku matelefone menshi wakira ari arayabubatse sivyo cyane. Ikintu bita gutegura umufasha wawe cyangwa umugore wawe, ariko hari yanye n'abagore rega baradutegura yani reciproque ya reciproque ya mutegure nawe gutegura. Hariho rero umuntu murategurana hari umuntu rero aba yipfuza ati je vraiment ndashaka yuko no munsi kabisa tubijamo tubirimo, ariko akayobegwa how ategura umugore we. Sinibaza ko yobiyobegwa. Hari umuntu atazi gukora umugore cyangwa umukobwa. None umukorakora hari hose abajiji. Hari umuntu atazi kumukorakora. Ubundi bwo gukorakora bangahe ku munsi muca mubikora? Ndikunda kubwira muri iyo mvo yo kumutegura muri act. Ya muri iyo kumutegura masiko atanu matabizi. Kuko hajya uzorabe hajya umuntu ya ari karakaheza. Biratandukanye cyane n'igihe abari karakahezo. Uranyu? Muri iryo tandukaniro rihari niho hahandi none ububizi kuko vyose ni mu bwenge. Nubwo uzomukora ku mushatsi abirimwo ari muri muntu. Na cyane kumbure aho usanga shaje nibaza yuko nawe birimwe agapfa gukora ngaha ku bwanwa ubona isanganya hariya bitanguye kwa hariya hanye ndakeka ko ata muntu nomwe abatazi partie faible y'umupartenere we. Hariho abatazizi. Yes, hari abatazizi kuko yes mukarinda mu bantu utaza ati je wahantu umugore wanje ndahamukoze bituma bishaka cyane tubikora twese uroze impamvu ndiko ndakubwira gutyo. Barahari kandi benshi kuko hariho abantu gushika no mwanya bubatse nawe ariko barankurikirana bashobora kuba bavuga bati sindigera ndyohererwa wanashima ibanga rya bubatse nta na rimwe ndumviswe ingi zavyo. Abo barahari kandi baramaze kuvyara. Uwundi arashaka kukubwira ati none wonkora ko gute ngo numve ngo ndagushatse. Ntibibaho muri bo nta birimwo. None ndakubazi nk'uwo mugore abavuga uko wowe burya nta kosa bafise mu gihe adashobora kumenya ni gute yoryohererwa umugabo mu gihe bariko bararangura amabanga y'abubatse canke biri muri za mvu zo gutinyana nye. Urumva nyene kumbure haba habuze ikiyago. Ababuze ikiyago kandi mu gihe ukora ibintu ubishaka kandi uvyiyumvamwo. No vuga ko muri ico gihe iyo uvyiyumvamwo kandi ukabishaka ico wewe ukora utegerezwa kuba uri ready kuri iki canke kiriya. Iyo uvyiyumvamwo kandi ukabishaka muraganira ni ca kiyago kamwira uti nkorera ibi kugira ndyoherwe. Unkorera uko ugira uko. Ubundi bwo nko mu bubase ntivyari bikenewe kurinda kumubwira ngo minsi yose ngo ndakugirire gute nabo ububizi na cyane kujya tama kugaburira ibiharage n'ibijumbu. Yes, innovation. Innova zanudusha. Umugabo utari kuramuzanira dushasha udusha hajya acuri uri hano niwe numvise nimba byaramwanikiye nimba byagenze gute yakunda kumutuka ngo urumva rero ngo je ngo antwangira ari yaratwivye ahantu ngo urumva rero ngo jewe ngo ntuzi kumfata neza ngo nugira iki ngo raja ngaho kagarama nk'inyenzi gusa. Urumva muganga hari umukenyeza aciye ubwenge yategerezwa guca abona igikwiriye ati naburyo umuntu agomba yuko nanje garagaje muri movement ntube nk'igitumba ugarame nk'inyenzi ngo mbega ariko biranakunda gushika ugasanga umugore akimva ati ibi bintu
bijya bintu bavuga kubigiriye umugabo aryoherwa akimva ati ninabimugirira ntazava yiyumvira ati ibi bintu nabimenyeye. hariho abakuze babizi nakubwiye ko duhura tuva mu mihinga itandukanye turi n'ubwoko butandukanye ndetse dufite n'imico iyobeye n'ubumenyi atari bumwe. hariho nk'ubu babizi ndibuka nk'intaho umukenyezi ari hano yambwiye ati je numvirije ikiganiro warigeze kubicishamo ati nanjye nari ndabizi mugabo ndiko ndayaga n'umugabo we ahizuma barayaga ati narumva umenga ntacabizi ko nika ati muga twumvirije ikiganiro waragacishijemwo ndakavuze ngo acarambwira nca numva umenga yoba nari nitinye ati munyuma narabimugiriye ati ubu nagiye mbona nzanira agashimwe k'igitenge kabisa. Ikindi kintu abantu batazi kandi yarabizi mugabo urumva yaribanira. Ikindi kintu abantu batazi nuko iyo muri mu mabanga iyo muri ko murakora amabanga yabubatse hari anye parole canka amajambo bakenewe. Hari n'abandi bana baca bashira kwigufura umunwa wewe agasubira kuvuga rukarangije ntibamenye ko hari utujambo tumwe dushobora kuryohera umwe canke uriya mu gihe. Hari umuntu yambwiye ati burya turavuga mugabo hari igihe tutamenya ibyo tuko turavuga uravugishwa harya rero uri mu kajuru gato. burya rero urantwengeje ciye niyumvira ciye nibuka histoire y'umujama ari hano. uramaze kumva abantu bariko baravuga mu ndimi bariko bavuga mu ndimi nabo nyene izo ndimi batazi zarizo. Izo ndimi rero iyo bariko barazivuga uzokwitonda ubaze neza uti harya mwariko muvuga iki aza kubwira ati uti bijya mwariko mugira ibi n'ibi naje sinzi ivyo mvuze bakubwira ko ari ururimi bakominikana n'Imana direct. Rero uyo mujama rero tugiye kuyo nkuru wizi bana twahuye yashushe ati man uzi ko mvuye kurondera umuti wo kurangiza vuba man ndaduka natwenga uvuye kurondera umuti wo kurangiza vuba mu gihe abandi barondera umuti wo kutarangiza vuba. Bro zikuntu hanyishuye iyo miti irahari wewe uzi wo ndabajije iyo miti irahari man. Dr. Bekere ngira ngo uramu Dr. Bekere wewe nakubwira ko nibisusu ndavyongereza waramumaze amabere yaraguye ndayavyura agasongora ariko bya bintu je burya ubundi nzorondera umukobwa amabere yaguye uca umutwaro uti nguyu nongere ndondera umukobwa hagarikira no mabere ndahabe yahagarike kandi mva ngaha hagaze zo twara umugore wawe. Oya umugore wanje yaraguye none acahagaze nongere ndwara umukobwa atabisusa afise wavuga yuko ngo ni nimero ngo ugomba araguha nimero 2 canke 3 canke gushika kuri 5 uko ibisusa bo bikeneye ntaho ntuziga agakobwa. Oya ivyo ntavyo nzi abufise bose bafise ibisusa bose birabakwiriye taye yabo barayiryoherewe. Urumva renya mujama ca ndamubaza ati none wewe ni guturondera uwo muti wo kurangiza vuba mu gihe abandi babiri vyiwe barondera umuti wo kutarangiza vuba ngo bana ngo jewe ngo umugore ngo umugore ngo arangoye ngo turabitangura ngo wanashaka byanaryoshe bikaryoha urumva burya ntashake ko mpeze uravyumva ngo bure ngo nashaka umuti wo kurangiza vuba kugira ngo ce niryamira Shishara bati none ubundi uci urangiza vuba nawe akigukeneye akigushaka kandi uvuka imakamba iwabo na ego noire iwabo na pempoti wabona iwabo wa 2 boys abanyamakamba ku rugamba murabambere ihama imiti uravyumva bro ujya mu peti nawe oya ntaco ivyo bireke uravyumva hama umuti urumva ujya nyamujama cyane ndirimbo ya Big Fizzo niyavuga ati ngo makamba kutafuta miti shamba makamba nyene hani munanarurumba ushaka kuvuga yuko uti hanyuma rero uti hanyuma rero igitega ta miti hariza uti hanyuma rero oya no utanjaniranya bro none urangije vuba nawe akaguma arurumba aguhinda wa munyamakamba uti byoca biherera ntubona ko worogreta n'uburi cyangwa ukiyimbira ati nzosura kutarangiza vuba gute
bro uwo muntu muhanuye ikibazo uwo urumva nyene ni ingorane yifitiye mu rugo kandi mu kuzikemura we yaratoye solution hajya yabonye ko solution ari yo kugira gute guca yiryamiye it's okay. Ariko kandi reka tukiri kuri iyo topic kwanza, eske ni gute womenya yuko umugore yarangije? Umugabo biragaragara, ukurangiza kwiga n'umugore birabonekana. Ico kintu rero tugihagarare ko gato, ntaco duhagarara ko ubwo birazwi. Muri ico gihe we muri we mudi cava muri mudugo nyene ubu byaza gusubira gukora, araza kumira, biraza kumubabaza basi aba yavuye muri mudu burya bubobere niki hari anye n'amarira kazira biba byanyitse. Yes arize ari gihe wibaza ngo ariko worindira ngo arire gute wibaza ngo nukuryoherwa kumva bandi rero bataritahura. Uno munsi murafata ku nguvu abakenyezi banyu bakarira bati tuko turababara, mwe namwe ntimuvyumve mukibaza ibindi epo tariko arababara, bishobora gushika ugakura ugasanga wakomeretse amaraso arikaraba. Rero ni cakiyago mumenye ingene mubikora, umenye mugenzawe yari muri mudu ni sawa mubijemo mugabe mugiye mudi heze mureke mutezurira pana kumufata ku nguvu. Ariko n'umugore abafise ububasha bwo kuvuga ko yarangije, kubivuga arashobora kubivuga. Nawe kumbura uzoza winwereye wiborerewe ushikugize nte aregara bikubwira wona shima ntuwe ntavyoza kumva muri za ndimi cyanke oya arabikubwira live ati nukuri biriko birambabaza narinza kubwira ko biriko biramubabaza ugacuguma umva nyene cebya ngo nyamaswa baburimo. Reka kumburi tuba dufise vyinshi twoyaga Elvis Wizi turangize kuko turangize vuba kuko nzo nakurondera n'ikindi gihe oya tuzogaruka nzo nakurondera n'ikindi gihe yari episode ya mbere iyi ni part 1 yego part 2 reka turangize rero kuri iki. Ni kuki ubu abapapa bo bariko barahurumbira abana bakiri bato, eske bafise uburyohe bwisangije? Ngomba mpanure kwanza bano bapapa bagenda babesha iyo bagiye kuresha abandi bagenda bavuga naba abagore babo basize muhira actuality bagenda babavuga nabi. Rero muri ico gihe babaponda sana hoho ntabahinduye nk'intara hari agenda yigira umusore kandi yubatse. Hari benshi baruguyemwo baja kubakana n'abandi bakubise gute basanga mu Kirundo yaranditswe yaranditswe Makamba yaranditswe urabona kandi afise n'abana bamusumba urabona. Ico zose ni ingorane ziba ziriko ziraba muri kino kibano muri nosi muri kino gihugu cacu gatusanga nyene nizangorane no kuri genda muvuga nimba mushaka ivyo bintu genda mubasabe ku neza mubabwire muti no kuri turubatse mugabo urumva nyene usaba neza communication hanyuma kandi mumenye yuko umuhabarahari izo ndayaho ziri zigufatishije nta kindi gikorwa hajya bibaza nukukudeturna nukuvuga ko ugiye bategereza kugukorera ibishoboka byose muhira ntusubire kuhiyumvira. Ariko nawe umenye bijye uri kuratwara hariya muhira barabikeneye. Umuhabara uzomugurira inkoko uzomuha amacupa arenze mugabo muhira batubitse umukanda byarahaye. Urumva ico kintu ikintu kibabaje gutwara gusesagura hariya muri wa munezero w'umwanya muto kandi muhira bari babikeneye kandi bijye ugiye kurondera hariya hanze muhira bihari bijye ushaka ko bakugirira uwo bwira umukenyezi wawe nawe akabikorera. Uno munsi bakenyezi namwe muhaguruke mu vyige. Je ndibuka abakenyezi nafashije ryari la fois passée ariko baravuga ibintu nk'ivyo bavuze bati nukuri twari twarasizwe twari twarajanye hariho abantinya je ubwanje abo mugabo bamaze kuvuga ikibazo ndabafasha ndafise abamama ku ruhande rw'iwanje ndase n'abapapa iruhande rwanje bashobora kumfasha muri ibi nabiriye bashobora kumfasha utanyubahutse ndaguha umuntu ashobora kubigufasha neza yego udashobora gutinya udashobora kugira iki hanyuma ntimukicwe n'isoni vraiment nyegere mumbire ico kibazo hama ndabashire kumurayo urumva ko
n'abagore rimwe na rimwe bibavako ugasanga Yes. kumbure nta Eh. care bazi guha abagabo babo. bavyige babimenye bamenye kugira isuku Mm. bamenye amasaha umugabo ashobora gutahira bamenye iyo bamukeneye ngene bigenda ni sawa bamenye kwakirana bamenye kuganira ivyo bizobafasha. Nuko Elvis wizi kumbure reka mfate aka karyo kumbure ko kubashimira vimva mutima kuko mufise vyinshi mukora mufise ubuzima mukora ariko mukavuga ati umusatirizi Egozen TV reka ndabitabe kugira ngo ngarukire zango tugarukire kuri zango. Burya uburundi butagira ingo zitekanye ndakeka kiterambere libarike cyane Ntirishoboka. Ndeka nongere kumbure ndabasabe mwebwe mwese kumbure biba vyarabagoye kugira ngo mutunganye urugo rwanyu. Elvis wizi arahari mumukeneye kumbure murashobora kumwakura mukamutuma ko kumbure akagira impanuro abahanuye. Wewe uri umupapa canke umumama ntamvo kumbure zo kwigumizamwe ibintu kuko abenshi nibo bigwaza imitima. Elvis wizi nyimba vyukuri tutabagoye mwoshobora gutanga contact kanyu kugira ngo erega urashobora guhanura n'uri hanze. Ivyo turabikora cyane ko turafise groupe zibiri. Izo groupe za WhatsApp y'aba jeune ni yabubatse. Aba jeune vraiment barabikora neza batanga ivyumviro birashe. Usivye ko abanyene bubatse nyene baba barasinzikajwe n'iki ngira baranatinya no kuvuga ibibazo binabiri kuri ariko ndabakengurukira cyane kuri rencontre duheruka gukora aho muri Sunrise. Abayitabiriye ngira ngo kuko nari nabazanye n'abandi bahinga baramenye byinshi kandi ndazi ko turacagira imiho yanje ndibaza ntiwoyirondera ngo yibure nta numwe atayifise. Mu zindi ntara turagenda barabitunganya neza bakambwira bati ingo twisuganije hamugira iki dufashije ama rencontre akaberayo ibiyaga ibinabiriye nyigishizi naziriya bikagenda neza. Rero ntangazwa n'abari ngaha muri centre ville aha muri zino quartier ubundi abakwitura cyane nabo mu makomine atandukanye abo ngaho kazubona turavuganye gahunda irapfuye nciye mfatigwa nciye ngiriki je nababwiye ati birabaho mugabo hari igihe muzondondera mutakindonga. Hamashimire cyane abansupportinga ku kiganiro abarasapotinga bakabikora neza bakampanura nanje muri binabiriye burya turahanurana kandi turigishanya bakanyereka nyene nkuye kwigenza no kwitwara bikagenda neza. Aho nasarishije bakambwira bati ukunuku abo nibo bantu nkunda cyane. Hari anye watse gutanga contact ndayitanga 69 110 951 69 110 amajana 951. Ndagushimire cyane ubaho urakoze respect.